ndavyina oya ivyo ndavyipfuza ariko ari nk'umuririmbyi nkeneye ndamusaba tukabonana ariko apana mwijoro tukabonana kumuranga arico nkeneye kumubaza nkamubaza nuwahe mustar umaze kwandikira nta kwishura canke umaze gutelefona nta kwitaba canke akakugarako ntawari oya félicitations murakoze ego kubona ubandikira bakitaba yego baritaba ok félicitations vraiment en tout cas sinzi ngira ufite amaraso meza kuri bo baragukunze bibaho mwese n'umugisha Imana yamuhaye Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. So uyu munsi nkaba nabazaniye umutumire mushasha umujone mubona yuko akiri muto en tout cas ndabiyamye nta nimero nshaka ko munyaka kuba bakobwa mwavyumvise kuba jeune sishaka kwa nimubone ngo ni boga ngo muce musaba nimero no sindabishaka. Bon, tubibutsa yuko muri Alu Photography dufotora amafoto meza cyane ateye igomwe mu manza zitandukanye zose zibaho. Turafotora amafoto meza. Twongera tugakora indirimbo z'abaririmbyi batandukanye. Bose ama clip video muri rusange. Welcome ama publicité kumenyekanisha ibintu byose uba wifuza ko bimenyekana wowe ukora. Welcome muri Alu Photography turabikora neza cyane. So ndabakunda cyane reka tubanze twakire umugenzi wacu hano ari wo mutumire wacu turakura mu kije. Yego ndabaramukije cyane. Umeze neza. Yego ndashimira Imana. Kumengo uratekereje cyane none. Mbo umwanya imisi yose ni kumba nimereye. Bon kandi uraberewe. Murakoze cyane. So biramutse kwanza abakunzi ba Link Arlene Alu hama tubandanye. So ndabaramukije cyane ndaramukije nako ndakwekana ibiganiro bya Link Arlene Alu bya Link Arlene Alu benshi bamenyereye nk'umusumeri so ndabaramukije cyane reka tumwakiriye parce que nawe yaje nk'umutumire afise impano kubera ko murazi yuko mumenyereye yuko tubereka abantu batandukanye bafise impano zitandukanye nawe afise impano yo kuririmba tutabeshanye indirimbo zingahe mbo indirimbo zine ziri out yego zose ziri kuri YouTube channel yawe yego nigero watanguye kumenya ko zikuririmba ko simpano yo kuririmba mbo natanguye kubimenya nk'ikigasiziye yego ariko mu gihe kuba atabugena ari ifise byari bigoye mbo narize ukuntu norondera uburyo mu buryo ndaburondera maze kuburonka ndigira studio tapima ndaraba uko byogenda bo maze gukora igikorwa cya mbere ndacuvije abagenzi banje barambara yuko no bandanye yego n'ubu rero ndacyari ku kivi kandi uririmba neza murakoze cyane boy tutayadiriye hari abastar boba barakwanspiye kugira wumve yuko wobandanya uririmba namuwahe mustar warabiye kuvuga ati jewe uyu nukuri ndamurabira ko kugira ntangure kuririmba naramurabiye ko nanakunda kumva indirimbo za kera zaba Kanja Miss Africa Nova na Christophe Matata yego nibo warabiye ko yego aba ba legends bubu bonga mu muziki ntiwabarabiye ko barahari mugabo cyane indirimbo zabo nyene ni nziza ariko iyo nsubiye muzakira nazo urumva uko message batanga kati yego muri aba ba legends aba bajone bako baraza musana bako barahiganwa niko no bivuga kuko muri murunganwe rumwe yego aba ba Dramati ba Linology ba Melanine ba Fernando ba abarinzi nyene batandukanye ba Monia Fleur kwa nuwahe murinzi ubona yuko wosaba collab canke mu barenza bo muri basatsi biba Big Fizzo mbo ari nkamwe bemeye ni beshi
ni benshi yego uwo kwifuza nko ku ndirimbo ya gatanu uvuze ati jewe ngira nsabe kolabo umuririmbyi mbona yuko atongora Tagara ni wayo atongora Tagara yeah. byogora kuko byongora kuvuga kubera kugira ngo ndamukana kolabo bisaba kumanza kuvugana ufuta kuba ntaravugana nawe sinomenya ngo araganuka Tagara ariko kubaho bo barahari yego mbe iyi nyifato wewe iriko iraza ubu muri aba bajene muri mwebwe nyene just niko nabivuga yego uyibona gute yuko basigaye baburira indero abantu bakuze mbo stage mugihe baba batumiwe muri concert bakajama tujana mu bindi oyaye novuga reka sigure ku ruhande rw'iwanje pito abo sinshobora kubavugira kuko ntibantumye bo umwe wese hajya niwe ategereza kumenya uko yifata imbere y'abantu mu gihe je nifashe nabi imbere y'abantu nibica bihari ko bose bazoca bifata nabi oya ariko yifashe nabi hari uwundi azakavyifatamwo neza pito ikintu abantu nuko bomenya ivyo barimwo bomenya nabo bariko bararirimbira ko ari abantu nkabo kuko umufana umushavuje ejo ntashaka acafana yundi umuntu akuze nawe tegereza kumubahira icubahiro ciwe uko biri kose kuko aba yahevye ukoze nka concert akinjira yarishe umva ko uwo muntu abagukunda mugabo ukaca umutuka si impembe umuhaye aba yifuza ko muha umunezero live akubona ariko kaca umuha impembe yo kumutuka ivyo si vyiza nuko bohinduka tu yego mbega uri mu baririmbyi bakora showbiz yo kwerekana yuko bakundanye n'abantu nka Sharon cyane oya ijya nayo nkora nta showbiz nimwe urigera ukora oya nenoca nako nzi ko abaririmbyi mu kugira basohora indirimbo bakora ama showbiz nturagira mu rwego canke nturabishaka canke ntubikunda ntabyo nkunda cyane kubera oya kuko nta nyungu birimo oya sinoda gukora showbiz atawundashika oya uti rero ufise indirimbo zine iya mbere yitwa gute mbo iya mbere yitwa Darling yego iya kabiri yitwa My Boo iya gatatu Amahoro iya kane ariyo nshasha yitwa Niwema yego waduha akapela kuri My Boo ndashaka kuririmba urukundo rwawe bose babimenye ni wewe uri mu mutima wanje unyegera rubavu rwanje ni wewe cyifuzo cy'umutima wanje you they make me feel sure you they make me feel sure baby I love you wala unanipendeza mapenzi umeniweza umeniweza baby mimi nawe hakuna mwingine tu waseme wachoke takufa nawe wewe ni wangu tu nzopfa ntibagira urukundo rwawe ntibagira nzopfa ntibagira urukundo rwawe ntibagira usa n'inyenyeri shu cause I love you boo usa n'inyenyeri shu cause I love you boo inspiration y'indirimbo ugira wumve ko isohora wayikuye kuki yavuye mbo kubera umwanya tutariko turakora indirimbo tuba turi kumwe n'abagenzi bakaba bazi ko turirimba arashaka kutubwira uko bo bimeze mu buzima busanzwe bigatuma dutora inspiration yo kwandika indirimbo hama wavuze nshasha Niwema nayo woduha akapela gatoya nanguye gushima Imana yakumpaye shimira abavyeyi bakwibarutse ku cyari cyo cyose
urukundo rwawe be siwezi fananisha na mwingine. Urankunda pe nacho mfise cyo kuguha atari urukundo n'umutima. Wewe kwangu kama kipepeo unapepea, kwako nimefika nimetulia, iwawe narashitse ni wema jewe papu note vi dedeme ni wema jewe papu note vi dedeme ni wema jewe pa ni wema jewe pa. Wow. Mnakwata. Iyo nayo inspiration yavuye he? Bo ndakubaza. Bo inspiration yavuye ni handi nyene nakubarira kuko indirimbo isigura yuko ari umuntu yiba gukunza atacifise plutôt. Yeah. Ariko bo ntibikunda kugaragara gukunda umuntu atacafise. Kubera? Yeah. Canke vyarakubayeko? Nivyambayeko. Ariko ndizera ko hariho abo byabaye ariko si benshi nubwo biruko. Yeah. Ahubwo ni benshi. Si benshi. Urazi gukunda umuntu akundana n'umuntu atacafise. Ni benshi gose. None babaheba bakaca baja kwa bashuga dadi kweri. Nitwa tuzi impamvu bahebanye. None si yo mpamvu kubera ataca bafise. Yeah. Abahungu nuko ataca mu bamufise. Ifa ko murondera. Okay, inyuma y'ukuririmba urafise akandi kantu ukora. Ego karahari. Yeah. Niko kakurihira ama video. Ego niko kandira ahomba. Mukandira ivyo nambara. Novuga ubuzima bwanje bwose. Yeah. Yes. Okay. Bon, uhanura iki ku basta bamwe parce que nta benshi bigwa bajyamye mu gitanda kugira izuba ntiribakubite kugira bon ntibaja kurondera bazi. Urumva? Just bitwa ikintu kibagira gituma baguma bajyamye na showbiz ngo bajyame izuba ntiribakire abantu ntibababone. Wo bahanura iki wo nka wewe ufise akantu kakwinjiriza kakurira ama video? Ikintu cyambere n'abantu nuko bakura amaboko mu mpunzi bagakora. Hama byo kuvuga ngo izuba ntiribakire bapfuma barondera ahandi hantu bakorera atarakazuba ariko bagakora. Ego kuko showbiz ntigira yunguka. Oya ni plutôt wa mwanya usanga babona yuko baba bagiye nko gukora bazoba bakorana n'abafana. Yeah. Umuziki turi mu kazi tuba turi mu kazi. Umwanya w'umuziki urawurondera babona ko dufreshe tuba turiko. None sincha kuzuba. Foko hindura reba bagakora amaboko mu mpuzu bagakora. Kuko umaze kubura umuririmbyi ari gusanga abatoyi bifuza ko bafasha canke abandi bantu umva bagutuye nk'ikibazo kabura message bishura usanga bibaje cyane kandi bitwa biyumva ngo umuririmbyi azwi tuba tuzi twese muga bikakunanira gufasha abiwanyu. Biraryoshe cyane nk'umuririmbyi akiri muto ntuzohendwe na hits sivyo? Yego. Mbe kuri bajya abantu bahendwa na hits ugasanga bako barakora ibintu batokoze. Siko? Dufate mugabo ntivyo kuba parce que nta team urimwo. Urafise management? Oya. Nayo mfise. Urikorana wenyene. Ni wowe byose ku gatwe kawe. Yego. Akafise indirimbo zina ahubwo arakomeye. Ni kubera ka kantu just ko kugira gasahiriza inyuma y'umuziki niko gufasha. None abandi baririmbye muri ko mu bikoriki ni mucu ubwenge murondera ubuntu zenyu ubuntu bwo gukora mureke guma mwicaye mureke guma muryamye bizobafasha iki? Urumva nivyo namanavuze toujours mubonye uwundi ari karakora ntubona nk'ubu kuri kurakora abenshi bazomenya ati ujya anye arafise akantu kamwinjiriza iki niki. Urumva uzoca usanga umenga abandi nabo baca ucumengo basi sinzi ukuntu nabivuga umva bakunda kujya kuntu nyene baguma baryamye ntibaboneke mu bantu baboneka ijoro. Mbega uteramira mu buzima busanzwe? Aho neramira
home muhira yego uvuye ku kazi ni muhira mvuye ku kazi n'umuhira nka power 3 nkasenga nkacana niryamira bisigaye Imana ikazondamuza ari fresh. ntiwifuza kuba wo kwicarana n'abandi ba star mukicara hamwe kugira ngo bakure ko utundi tuntu? Ibyo ndabyipfuza ariko ari nk'umuririmbyi nkeneye ndamusaba tukabonana ariko apana mu ijoro tukabonana ku muranga aricyo nkeneye kumubaza nkamubaza. Nuwahe mustar umaze kwandikira nta kwishura canke umaze gutelefona nta kwitaba canke akakugarako? Ntawari. Ntawari? Oya. Félicitations. Murakoze. Ego kubona ubandikira bakitaba? Yego baritaba. Ok, félicitations vraiment. En tout cas sinzi ngifite amaraso meza kuri bo baragukunze. Bibaho mwese n'umugisha Imana yamuhaye. Niyahe studio wifuza kuzoririmbamwo niwa mera fresh uvuga ati ijya studio cyo ndayikaniye kuzoririmbiramo? Yo nga mu Burundi canke mu kindi gihugu? Aho ushaka. Mu bindi bihugu Tanzania. Muri Tanzania? Okay. Studio zirahari nyinshi. Naho ujya muri Wasafi. Hose zirahari cyangwa Next Level hose zirahari. Ariko nk'umuririmbyi wo mu Burundi asohotse gukora ikorwa hanze. Urumva ko abazanye impinduka mu muziki naho mu Burundi. Nuwahe mu director wifuza ko aza gukorera indirimbo? John Erat. John Erat. Okay, no biraryushane kubona umuririmbyi akiri muto. Ariko arazamuka. Biragoye kuzamuka. Harimo urugendo rurerure. Sivyo? Yego. Ariko nugwa he rugendo umaze nicahe ikintu umaze guhura naco mu rugendo ukumva ko kikwabaje mu muziki? Ari ukuntu sometime witangira igikorwa kagikora ama audio gakora video gakora ariko iyo hageze ko kijya hanze ukitura abajeje kushigikira ibikorwa byacu ugasanga ntore kora kwakira neza. Muwo mwanya utari umuntu kazi umutima ucicika ingufu. Nico cyonyene tu. Nico cyonyene kimaze kubabaza. Wow, nta madeception arahura nayo mu muziki antuka. Nta musi appareil irapfira kuri tele. Oya. Nirafa ariko n'umunsi nzagenda gukora igapfa. Muwo mwanya sinzabishira ku director wanje. Ni kibazo kiba cashitse urumva. Ariko nibiraba tu. Ariko merci. Kandi uzotera imbere from. Murakoze. Ukura afite impano. Kandi uririmba bien. Yego. So merci beaucoup les amis. Ndabakunda cyane. Reka rero tubanze tumushigikire ndabatumirire kumushigikira kuri YouTube channel yiwe. Bibabwire basi wewe kugira ngo bavyumve basi cyane kandi ubabwire sigisabo les amis yababwiye umva ni muri bwa bumwe. Ni muri bwa bumwe ifa ko dufashanya. Nibasimbire kuri YouTube yanje. Bandike Mr Zonge Burundi. Bagire subscribe. Mr Zong. Ego Burundi. Bagire subscribe. Epfo bagire share. Please commentaire bikunze. Basimbire kuri Facebook yanje page. Bandike Mr Zonge officiel. No ku Instagram ni Mr Zonge Burundi. TikTok Mr Zonge Burundi. Mwoba ari cyakeneye kumbaza cyangwa haragatererano ashaka gusiga ko message kuri izo platform zose. Ego. Okay. So merci beaucoup la famille ndabakunda cyane. Umutumire wacu turamukunda gose reka tubimufashemwe muje kuri YouTube channel yiwe tubimufashemwe ku ndirimbo yiwe nshasha yitwa Niwema. Iryo cyane ndabatumiriye kuja kwiraba aririmba neza. So merci beaucoup. See you.